Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2025 ku nshuro ya gatanu yihiganwa rya Nkurunziza Cup, umugwi wa Aigle Noir Sport Club ugiye gukina n'umugwi wa Congo Bzetere wo mu gihugu ca Vietnam. Uwo mugwi wa Congo Bzetere usanzwe uri mu kibanza ca gatatu kugeza muri kano kanya tuvugana mu ihiganwa rikuru ry'ico gihugu ca Vietnam, ukaba usanzwe urushwa amanota 3 n'umugwi wa mbere, bivuga yuko ushobora no kwigarurira ikibanza ca mbere mu gihe wobandanya uvyitwaramwo neza. Aigle Noir nayo igiye kuzohura uwo mwanya tuvugana ikaba isanzwe iri mu kibanza ca kabiri mu ihiganwa rikuru rya hani wacu mu gihugu c'u Burundi. Aigle Noir nyuma yo kwakira rero umugwi wo muri Espagne, ubu naho ugiye kwakira umugwi wa Vietnam. Mbega Aigle Noir Sport Club kwakira imigwi myinshi yo hanze vyoba biyungukira iki, vyoba bifasha iki muri kariyere yayo canke mu iterambere ry'umugwi muri rusangi? Niyihe inyungu boba bironkamwo, niye avantage wowe bakura muri izo nkino za mpuzamakungu? Muri izo rero kuva uyu munsi utegure na mugenzi wawe umubwira ati itariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu uri ready kuja kuraba Vietnam bamwe dora torera